icifuzo c'Imana ni ukutugirira neza. Hari igihe abantu baba barakubititse cyane mu buzima ku buryo bagera ahantu bibagora no kwizera kugira neza kw'Imana, bagakekeranya les bontés du Seigneur, bagakekeranya the goodness of God. Ariko kandi nk'abizera muri hano muri kino gitondo ndagomba kugira ngo muri uko gucinyizwa wabayemwo n'ubuzima n'imibereho, ngenda kugira ngo Imana iragomba kukugirira neza. Ariko ndaje kugira muntu w'Imana wicaye muri kino kibanza, ico Imana yagusezeraniye, ico Imana ivuga ku bantu bayo, ico Imana ivuga ku bwoko bwayo, niyo ifise les moyens zo kugishitsa. Guteba kwaco ni kwanira la promesse. Ariko Imana yakikubariye wagishuhiye kare. Ariko Imana yafashe temps ya préparation kugira ngo wintérioriser par la foi, wiapproprier par la foi, wakire mu kwizera ubona ivyizokora. Abrahamu niyavyaye abana benshi, ariko umuryango wiwe wa Israeli warabaye munini. Natwebwe twitirirwa Israeli, ariko Imana yashishikaye kumwereka ikamutwara ku kiyaga. Imana yacu ni Imana ya vision, ikamwereka umucanga. Ngo raba uyu mucanga ukungana niko abana bawe bazongana, raba izi nyenyeri uko zingana niko abana bawe bazongana. Imana ikarenforsa nico yapfuye adakoze, ya transmesse yo héritage spirituel ayiha Isaka. Isaka arayipasi ya Yakobo, Yakobo aravyara benshi bagenda barakomera. Ubutumwa bwiza buradushikako kuko Abrahamu yiswe umugororotsi kubwo kwizera. Natwe abakijijwe duhabwa ukugororoka no kwizera ataco tubanje gushitsa, ariko kandi ukwizera kuradukarifya kwitwa abagororotsi b'Imana. Uyu munsi ni umugororotsi w'Imana, nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo Abrahamu ni sokuru wanje, niwe sokuru wacu. Kandi abantu biwe nibo baharura. Muri Aziya abakizwa barahari, muri Israeli abakizwa barahari, mu isi yose abakizwa barahari, muri Afrika barahari. Yesu araguka, Yesu ubwami bwiwe buraguka. Ivyo vyose c'est la foi d'Abraham igenda itwara ubutumwa bwiza, kandi bose bakacceda ku Mana kubw'uko kwizera. Bantu b'Imana ngenda babwire ngo ico Imana ivuga iragishitsa, que ça soit muri iyi generation canke muyikurikira. Ariko umuntu atagira vision, ari egoiste, akubwira ngo ibitazoza nkiriho ntabyo nshaka kubona. Reka nakubwire, iyo ni bupumbafu. Kwa juu ukunaza ko na watoto. Haleluya. Turire premisi z'abakizwa muri kino gisagara, muri kino gihugu c'u Burundi. Hari benshi bazovuka bavuye muri twebwe, hari byinshi ubwami bw'Imana buzokora bivuye muri twebwe. Nico gituma tugomba kuba patient, kandi nico gituma tugomba kuba attentif ngene imbuto yacu tuyitera, kuko muri twebwe hazovamo benshi. Byose nibigomba gushika dans mon vivant, ariko hari bizoshika kuko we naho utabuhari. Ubwami bw'Imana burashishikara. Nico gituma kwizera kudutera kubona kure nkuko so abona kure.